Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikiye uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 30 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa gukora nta kindi ni ugupyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigukusanyiriza ubundi ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo, mu buryo butosoye kandi butomoye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Rwanda, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure ibagezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata ca politike, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'inkino ndetse no mu gisata c'indero, yewe n'ibindi bisata bitandukanye biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Nunyemerere nguhe ikaze. Ese vy'ukuri ivya General Guillaume Bunyoni vyoba vyifashe gute? Bamwe mu banyororo bavuga ko bagira ingorane zo kuburana iyo amasenare baburaniramwo ari kure y'aho bafungiwe. Bakaba basaba ko abacamanza boza barashika aho bafungiwe kugira imanza zabo zive mu nzira. Ivyo babisabiye mu birori vyo guhimbaza umunsi wahariwe umupfungwa witiriwe Nelson Mandela. Ivyo birori vyabereye kw'ibohero rikuru rya Rumonge kuri uwu wa kabiri uheze. Icegera c'umukuru w'igihugu arabahumuriza ko leta iriko irashiraho inyubakwa zo kuburanishirizamwo hakoreshejwe ubuhinga bwa none bita televideo. Prosper Bazombanza akaba asigura ko buzofasha abacamanza bari mu masenare kuburanisha abapfungwa bari mu mabohero ata muntu arinze kuva aho ari. Nayo kandi yafashwe na Kazungu, yafashwe na Nkoroka, yafashwe na Desire Uwamahoro, yafashwe na Darius Kurakure, yafashwe na Olivier Nibitanga, yafashwe na Felix Niyorugira, yafashwe na Buradoku, yafashwe na Joe Dasini, yafashwe na Jonas Ndabirinde, yafashwe na Venance Miburo, bamujanye iwabo w'abantu muri Cave kwa Bunyoni. Bamupfungiye mu biro vya General Ndayisenga i Muyinga, muri tuwarete ya Destino i Makamba, ku rugo rwa Bonaventure Niyonkuru Mucankuzo, kw'ivuriro rya Jovini Cishahayo Isonga muri Gitega, mw'ihoteri kwa Nyamugaruka i Ngozi. Ivyo vyose nyene ni ivyahejeje kuba. Vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure. Ati yaherutse umugabo yitaba iterefone amubwira ko agiye kuraba umugenzi ko adateba haca agaruka. Imyaka ikaba ibaye 5 atarasubira kumubona. Niko gahungu yari afise, kari akanyeshure mu mwaka w'icenda kariko kigisha mushika wako mutoya. Bumva umuntu adodoye barugurura. Yari yambaye umwambaro w'igipolisi, aca afata ka gahungu hakinjiza pick-up harakazungurukana muri karitsiye arakajana. Ubu haciye imyaka 7 atagakuru umuvyeyi yarayinze. Hari isaha 2 z'ijoro, nyina aramuhamagara kw'iterefone aramubwira ko avuye aho yadandariza muri ville, atashe mu Kigobe. Ubundi yahagenda iminota 15 gusa. Yararindiriye ko nyina ashika arabura. Imyaka 5 iraheze imodoka izanye nyina iriko iva muri ville ikaba itarashika n'ubu. Yari imfura mu muryango, se yari aherutse gupfira mu bitaro vya Roi Karedi. Umuryango wariko urategura gushingura umuvyeyi, niho yaronka iterefone imusaba ko yoduga gatoya imuramvya agakurikira akagitoya co gutera idirisha ku nzu. Yibwiye ati utu dufaranga ndadukeneye muri izi manza. Asimbira muramvya agenda avuze ko aca agaruka. Abiwe bararindiriye barahebura barahamba umuvyeyi, imfura yiwe itahari. Imyaka 8 iraheze atagakuru. Yari fiance wiwe. Ubugeni bwari busigaje iminsi 2 gusa. Mukuru we yakunda kugurana amafaranga abasirikare baja muri Somalia. Niko guherekeza mukuru we muri etat majoro y'igisoda kuraba ko abo yaguranye barimwo mu bazogenda Somalia.
kuva bagiye ntibagarutse, fiance aba aranyitse hasigaye iminsi 2 ngo ashinge urugo, imyaka 7 iraheze ata gakuru. Yari umudiyakoni mw'ishengero ry'abakizwa, yari umwizigirwa wa benshi. Mw'ishengero ryabo bari barakoze ikigega co kuziganya, bari 2 bajejwe ububiko. Niho yumva ko aronderwa, anyaragasa mu gisagara ca Bujumbura kuvunjisha amahera kugira ace ahunga. Niko kwiyumvira guhamagara umwe basangiye ububiko, ati sinogenda ntasezeye umuvukanyi dusangiye amabanga n'agakiza. Yapfuye kubimukoza, habahamagaye abakozi bo mw'iperereza, diyakoni baramujana mw'iperereza, none haraciye imyaka 7 atawuzi iyo yanyikiye. Yari musaza we, niwe yamurihira amashure, ntawuzi irengero, ndetse n'ibindi. Bari bamaze amezi 2 bashinze urugo, nta n'inda yamusigiye. Yari umurwizatunga, yari yarabaye umukenguzamateka, yarabaye umushingamateka. Yitavye uwo avuga ko aje kumukotera itongo. Ntiyagarutse. Yari imbonerakure ikomeye, yitavye telefone y'abo bakorana, ntiyagarutse. Yari umumenyeshamakuru, yakubitiye i Bugarama, ntiyagarutse. Yafashwe na Kazungu, yafashwe na Nkoroka, yafashwe na Desire Uwamahoro, yafashwe na Darius Ikurakure, yafashwe na Olivier Nibitanga, yafashwe na Felix Niyorugira, yafashwe na Buradoku, yafashwe na Joe Dasini, yafashwe na Jonas Ndabirinde, yafashwe na Venance Miburo, bamujana iwabo w'abantu muri Cave kwa Bunyoni. Bamupfungiye mu biro vya General Ndayisenga i Muyinga, muri toilette ya Destino i Makamba, ku rugo rwa Bonaventure niyo nkuru Mucankuzo, kw'ivuriro rya Jovini Cishahayo Isonga muri Gitega, mw'ihoteli kwa Nyamugaruka i Ngozi. Mbe yemwe aracariho ngume ndindiriye cange nganduke baramwishe? Iyo ngerageje kumwikuramwo nca ndamurota mw'ijoro, nkabona antakambira ngo ndamubohore. Ndabikike gutega yemwe? Kumbure muri ndondeza bazombwira uko vyagenze. Pacifique Ninahazwe hari nawe dukesha iyi nkuru, hati kuri uno munsi wahariwe abanyurujwe bakaburwa irengero, ndifatanije n'imiryango yose iri mu gahinda ko kubura uwabo batamenye ko akiriho canke ko yapfuye. Imana ibahe inguvu. Ntivyoroshe. Nayo mu bindi kandi, abadandaza bo kw'isoko kwa Siyoni bari mu yabira. Ibiciro bishasha vyashikirijwe igenekerezo rya 28 Myandagaro 2023 mu kiganiro abarongoye iryo soko bahaye abamenyeshamakuru. Nk'uko abo barongozi babishikirije, ibiciro vy'ibibanza bidugijwe hisunzwe amafaranga igihugu gitegekanya kuzokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Abadandaza bo bati iyo ngingo ije kutuvunira amaboko imugongo kuko tutabimenyeshejwe kare ngo twitegure. RB umwe muri abo akaba avuga ko agiye kuja arariha amafaranga agera ku miliyoni n'ibihumbi 62 vy'amafaranga y'amarundi, mu gihe yahora ariha ica kane c'iyo noti. Mariamu uwundi mudandaza we ngo yabuze ico afata muri uno mwanya, aho amenyesha ko ivyo biciro bishasha adashobora kubiriha, ngo ariko ico azi co nuko bigumye uko azoca yimuka. Ni mu gihe amafaranga agiye kuriha yigwijemwo 2 kuyo yahora ariha. Ibiciro vy'ibibanza muri iryo soko vyaheruka kuduzwa mu mwaka w'ibihumbi 2022 n'umukuru waryo Siyoni niko biri. Mu mwaka umwe gusa ibiciro bimaze kwiyongera incuro 4. Nayo mu gusozera kandi ngaka gakete ku bakenguzamateka, ati banyakubahwa ni ukuri ndabakuriye inkofero. Itariki ya 16 Myandagaro 2023 abashingamateka 3 bari abatumire muri Sena Burundi. Aravye ibibazo nkoramutima abakenguzamateka babajije uno mwanditsi, akaba ashimye kubandikira agakete. Ati banyakubahwa, vy'ukuri mwaranshimishije. Ibibazo muherutse kubaza umushikiranganji w'ubudandaji, w'intwaro yo hagati n'uw'ikigega ca leta, emwe ndabakuriye inkofero. Mwarakoze kubaza mutarya umunwa ivyerekeye igipfungu kiri mw'itangwa ry'ibibanza mu masoko ya leta, ubusuma bw'isukari bikorwa n'indongozi, kutubahiriza ibiciro bishingwa na leta, amatagisi n'amakori y'umurengera, ndetse n'ibindi bihanze abarundi ubu. Ariko rero inyishu zatanzwe n'abashikiranganji jewe ntizanyuze na gato.
ba nyakubahwa nubwo biri uko murakomereze aho ndetse n'abashingamateka babahamvye muri iyo nzira nziza